ikintu cyose kiragira intango ariko kandi kiragira n'iherezo. Twama twabonye abantu bateye imbere, tukabona ibintu bimaze kugera ku ntambwe kanaka, ariko byose vyama bifise ico twokwita premier pas, biba bifise intambwe ya mbere, haba harabaye intambwe ya mbere. Rero indoto zawe zose uko ziri kose, izo ndoto zawe ni z'ukuri. Va rero mu vyuzi, va mu byo warondeye, va mu mahosheshe wagize n'ibindi, utera intambwe ya mbere. Nivyo urabizi, ariko menya yuko igikenewe ari uko uja mu bikorwa. Ibikorwa nivyo bikenewe kurusha ivyuzi. Ubanze wiyizere, ico twokwita mu Congereza bacita self confidence, canke tukavuga estime de soi. Birakwiye ko umuntu yiyizera hanyuma agatambuka ijya mbere. Intambwe ya mbere ntiyoroshe, akenshi iragora, biragoye ko umuntu gutambuka ijya mbere biragoye. Mugabo ijya ntambwe nayo irakenewe kugira ngo uzushike kuco wipfuza. Sindakubwiye ni ejo canke ni hirya ejo, ariko to utaha uzoshika ku ndoto zawe. Intambwe ya mbere ni kirumara mu rugendo rw'umuntu. Intambwe ya mbere, le premier pas,